ndirimba indirimbo benshi bita ngo hari abazita ngo n'izisi bivana no kungena umuntu abyumva ari ababyita ngo secular music nari nitwa Guitar Relax ico gihe ku bantu rero bumviriza izo ndirimbo nibwo butumwa natanga ico gihe ariko rero kuri uyu mwanya nkaba naragira ubuntu ndamenya Imana ndakira agakiza hama Imana iranshoboza nyene iranshoboza donc Nshuti namwe bakunzi bagisha TV aho muri hose mu mpande zine z'isi turabahaye kaze twongera tubaramutsa. Uno musi ni umunsi mwiza kuko muribuka yuko hari higanwa Gisha TV yariko irategura. Iryo higanwa rikaba ryamaze amezi menshi kandi rikaba ryarangiranye n'ukwezi kwa gatandatu. Uno musi rero tukaba twishimye kuko tugiye guha agashimwe ku wabaye uwa mbere muri iryo higanwa. Gisha TV yari ifise abaririmbyi benshi, abantu bakaba baragiye baratora abo bashimye babikoze neza, mugabo kandi twari dufise n'abandi banda baradufasha kugira ngo dushobore gutora abaririmbyi beza. Ariko hari abaririmbyi bivanye n'indirimbo ziwe nziza yakoze hamwe n'uburyo buhambaye aba yabukozemwo, turaheza tukavuga yuko hari ababaye aba mbere, aba kabiri eka n'aba gatatu. Muri iryo higanwa rero twaragerageje gutora ababaye aba mbere, aba kabiri n'aba gatatu. Tukaba twari dufise abaririmbyi bigenga eka n'amakorale. No muri ayo makorale nyene twari dufise twaratoye aba mbere, aba kabiri n'aba gatatu. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'uwabaye uwa mbere muri iryo higanwa. Ababaye aba kabiri canke aba gatatu ntituri kumwe hano, nico gituma muza kubona uyu umwe yabaye uwa mbere kuko ari wari mu Burundi. Ariko nabo bari hanze batari hano nabo n'abarundi nkuko mubizi Gisha New Talent yaje kugira ngo ifashe ingabire z'abana b'abarundi canke abantu b'abarundi batagira uko bashobora kuziteza imbere. Rero turahaye ikaze umutumire wacu akaba ari we yabaye uwa mbere muri iryo higanwa. Kaze APEL. Ego murakoze cyane. Turabaramukije. Anje ndabaramukije. Ubwa mbere na mbere dushaka kugukeza kukungene washoboye kuba uwa mbere muri iryo higanwa. Turagukeje cyane. Ego murakoze cyane ndabashimiye kandi ndashimira n'Imana cyane kuko yashoboje ubwo rugendo kugira ngo uve aho mu gitigiri twari dufise ko cyari kingana hama nkegukira ku kibanza ca mbere n'ubuntu bw'Imana. Ndabishimira Imana nkashimira n'umuvisionnaire wa rino higanwa Mugisha. Nukuri novuga ngo Imana yo mwijuru ibandanye kumuhezagira kandi ikomeze gushigikira no guherekeza iyerekwa yiwe muri kino gikorwa yatanguje. Nkagira ko nshimira n'abantu mwese mwashoboye kuntora biciye ku mbuga ngurukana bumenyi kuko mwarakoresheje ama mega yanyu cyangwa amayinite. Imana ibahezagire cyane. Murakoze. APEL rero dushaka tukubaze. Abantu barakumva ngo wabaye wa mbere muri iryo higanwa ariko ntibakuzi neza. Urashobora kwivuga mu buryo bwagutse, mu buryo bwisanzuye ukavuga ati APEL ninde, umuntu umuhuye mwibarabara akamenya uriwe. Okay, murakoze. Jewe nitwa Niyibigira APEL. Ndi Murundi, mvuka ngaha nyene mu Burundi i Bujumbura ku Musaga no navukiye. Hama hariho abanzi natanguye ndirimba indirimbo benshi bita ngo hari abazita ngo n'izisi bivana no kungena umuntu abyumva ari ababyita ngo secular music. Nari nitwa Guitar Relax ico gihe. Ku bantu rero bumviriza izo ndirimbo nibwo butumwa natanga ico gihe. Ariko rero kuri uyu mwanya nkaba naragira ubuntu ndamenya Imana ndakira agakiza hama Imana iranshoboza nyene iranshoboza donc irantahuza irananshoboza mu kugira ngo ashobore kubandanya ndabyitwaramo neza ko byose tubishobozwa n'Imana
kuko ku bwacu nta kintu na kimwe twakwishoboza. Rero ni ukuvuga maze kuhindura ndaja mu kuririmba izi ndirimbo nakijije ibihumbi 2008 2010 no nakizwa. Ariko rero abaririmbyi turahura n'intambara nyinshi, kuko kare byaroroha nashaka kuja muri studio bakambwira ati ingukore n'akaririmbo kamwe kwa gusa, byaba byoroshe. Ariko ukamenga izi ndirimbo zo guhimbaza cyangwa gutazira Imana, ukamenga si indirimbo zo gushigikirwa, ababikora ukamenga nta bufasha bakwiriye cyangwa babereye. Rero donc narabaye nk'umuntu asa nk'umuntu yavuye muri circuit ya musique, muri monde ya musique nk'ubutakaye gato. Ariko buke buke nabandanya kubikora ko nasigaye nza ndavyigisha abandi, nkigisha kuririmba, kugorora amajwi, ariko nkabandanya kwandika indirimbo ziwanje. Rero no kuvuga nduyo APEL Nibigira nuyo ndumuririmbyi aririmba indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana. Ego murakoze. Ku batari bamuzi uyo niwe ya APEL, n'ikindi gihe mumubonye muzomwibuke kuko icari nico ahejeje kuvuga. Turakubaza ikindi kibazo ca kabiri APEL. Mbega muri ndino higanwa rya GISHA New Talent ni giki wabonye, ni giki uba warakuyemwo? Murakoze kuri ico kibazo. Muri rino higanwa ni kuvuga ihiganwa ryose umuntu uramutse wemeye kurijamwo ubugiye kurondera intsinzi. Ariko kenshi iyo biriko biraba hariyo abatavyakira neza, kuko banyene gutunganya ihiganwa bivanye n'ivyo bisunga canke bisunze mu bijanye na rino higanwa. Ugaca usanga rero iyo byashitse wewe ntubayemwo, donc ntiwagiriye ubuntu bwo kubandanya mu higanwa, uza gusanga hariyo bamwe batavyakira neza. Wewe yarafitiye confiance ivyiwe, ariko ntashaka kwemera yuko abandi bashaka, donc uko abandi babitoye ko batoye ibikwiriye cyangwa ibibereye bivanye n'ivyo bisunga, ariko wowe ugakuma uhagaze kuco wumva yuko donc ukaguma wumva umengo wavuyemo hatari bwagere, ahubwo kijya kibanza wari ukimerita. Rero ibyo nasanzemo nuko ikintu ca mbere nta majambo mabi yahabaye ku bagiye batagiriye ubuntu bwo kubandanya muri no higanwa. Yego, ariko akababaro ntigashobora kubura, kuko umuntu aba yakoresheje energy nyinshi, gufata umwanya ukicara ukandika indirimbo ukavuga ati aya majambo ndabona abereye kuja muri refrain, aya nayo abereye kuja muri couplet. Urumva nk'ivyo iyo uvyibutse ko wabibayemo, bamwe tukaja mu studio tukagenda tukariha, cyangwa ugasanga rero n'abazikoze ku ideni muri studio mu kwizera avuga nti jewe ntashobora gupasa, nzoza kugira kuziriha. Rero ni kuvuga iyo utashoboye kubandanya rero muri iryo higanwa, kenshi uca usanga hari ukuntu nyene utashobora kuryoherwa, kuko igihe uba wagiye muri iryo higanwa uba wagiye urondera intsinzi. Rero kimwe mu byo nabonyemo nuko sinzi ko novuga ku bijanye nabo twariko turahiganwa cyangwa bo n'abaririmbyi, harimo abaririmbyi beza kandi babizi, bashoboye, bandika neza, bafise amajwi meza. Ariko rero niko vyama haburana babiri hagatsinda umwe. Ego, nta kintu kibi novuga nabonye muri abo baririmbyi. N'abaririmbyi beza, n'abantu batahura. Ego, urumva wowe uvuga ngo nabajya naho batashoboye gutsinda muri iryo higanwa, ubona ko vyari sawa, ubona ko vyari vyiza. Ubundi kubashoboye ni nkuko sinzi ukuntu nobivuga. Ego bari babishoboye, bari babizi, kuko iyo bataza kuba babishoboye ntibari gushobora kwandika, kuko bujyanye kuba umuririmbyi urumva ni kimwe mu bintu ubushoboye. Ni nkuko je wompa umuduga wapfuye ngo genda ngo ukore,
ntabyigiye gukora iby'imiduga muri ico gihe ndabura iyo biva niyo bija. Rero kugira ngo barinde baza mu higana nuko bari basanzwe arabaririmbyi kandi babikunda bavyiyumvamo, ariko muri ico gikorwa bisaba gusa ko abantu twemera kandi tugatahura tukavyakira, hama hariho ubusumbasumbane nkuko naje hari nk'irindi higano noshobora kujamo ugasanga abo tuko turahiganwa nabo jewe simbaye no muri 10 ba mbere, ugasanga mvuyemwo mu za mbere kuko bivanye naho bo bagarukiriza mu kugira ubuhinga n'ubumenyi kunsumvya. Rero nuko bimeze. Murakoze cyane APEL. Murakoze namwe. Ati urashobora kwisanga wagiye guhiganwa n'abandi ntube no muri 10 ba mbere. Wewe umaze kwisanga uri muri 10 ba mbere wavyiyumviriye gute, wabifashe gute? Ikintu cya mbere naranezerewe kuko kujya nyene nabivuze nta muntu umwe aja mwihiganwa yifuza kudatahukana intsinzi. Rero maze kwisanga muri 10 ba mbere narashima Imana, ndanezerwa, ndashimira n'abagerageje gushiramwo ingufu zabo mu kuntora, hama no kuvuga nyene umva biba biryoshe. Nararyohewe cyane. Murakoze cyane. Mu nyuma baratoye barakuramo muri babandi 10 hasigara 3, naho umaze kugaruka ukisanga muri babandi 3 hoho wavyifashemwo gute? No kuvuga wabaye umunezero ugeretse ku wundi. Naranezerewe cyane, ndavuga ati ho amana we uragahezagirwa kuko ndabona yuko sinahushije inzira kuba narinje muri no higanwa nti ndabigushimiye n'ubuntu nagiriwe ahubwo kunarimenya nkarijamo, hama nka biraryoshe guhigana muri benshi kuva muri 10 batatu nukuri byari ibintu biryoshe. Naranezerewe ndanashimira n'Imana. Ego mu nyuma baratoye no muri bajya 3 hasigaramo umwe wa mbere. Umaze kumenya ko ari wowe wabaye wa mbere hoho ubwa mbere bambwiye ngo wari umunezero ugeretse ku wundi, ubu ho wabaye wa mbere vyaciye bigenda gute? No kuvuga abo twari kumwe nibongera nuko nyine nuko mutabazi nibo babonye kuntu nifashe, sinzi ko nabonye nagiye kuraba ndabona message irutonde narahumirije ijisho rimwe ndababukebuke ngira ndabe ko nisangamo, ndabe ko ikibanza nagize nabayemo ndagusanga nabaye wa mbere. Babonye mvayo nirukanga nzunguruka ahantu narindi ntamba nyene bijya nyene bifata umuntu yanezerewe. Ego naranezerewe cyane. Waranezerewe cyane kandi by'ukuri nivyo umuntu iyo agize higanwa akisanga yabaye wa mbere biba ari ibintu biryoshe. Rero nko kwiganwa ryateguwe urazi yuko bavuga ngo uzobo wa mbere azoronswa agashimwe. Ako gashimwe kaba cari 1,000 c'amadolari y'abanyamerika. Rero nkuko ubimenyereye Gisha TV iyo isezeranye ikintu iragishitsa. Uno munsi naho bakaba baduhaye kakabahasha kawe k'idolari 1,000 c'amanyamerika, akaba ariyo tugira tugushikirize. Kari agashimwe mu ntumbero ya rino higanwa bavuga ngo ni kugira ngo azofashe uwo muririmvyi gushobora guteze imbere indirimbo ziwe canke gusohoza izindi ndirimbo yoba ashaka gusohora agashiramo n'ubuhinga butandukanye, canke akayakoresha mu vy'akazi, canke kandi agashobora no kuyakoresha mu bindi uko arongowe. Rero no munsi akabahasha kawe kw'izina rya Gisha TV n'umuyobozi wa Gisha TV tukaba tugira tukaguhereze. Ndabashimiye cyane nukuri n'umunezero ntangere. Nibaza ko mukanya nca nzimya agatelefone gushaka amave nduhuka neza, hama nje kurondera ahantu nuvuga hari agaposo kameze neza nje kwihereza, hama ndanezerewe cyane nukuri. Ntibiba byoroshe, ntibisanzwe guhigana n'abandi hama ukisanga mu kibanza ca mbere. Nukuri ndabishimira Imana cyane ko ndibuka nkiri no mwishure kenshi nakunda kusaba Imana ishobotse kuba wa mbere, ariko igihe cyose
sinaba uwa mbere, ariko ndibuka mu mwaka wa gatanu primaire narabaye uwa mbere les 3 trimestres, mugabo narabigwaniye ndaba uwa mbere muri ico gihe, ndavuga nti aho biraryoshe. Kenshi iyo ushizemo ishaka n'umwete bivanye n'ahantu ushaka kwibona, ikibanza ushaka kwibonamo uracibonamo, kuko ndibuka nararaye amajoro, burya naje naraye amajoro nandika ndaba amajambo avugika, kuko hari igihe umuntu ashobora gufata melody ugasanga iyo melody amajambo wayaronse nivyo, mugabo cyo usanga melody uriko urashira urahuza nayo majambo ntibihuye. Ushobora gusanga uriko uririmba nk'akarorero indirimbo uri gucura intimba, hama bagaca bagushiramwo indirimbo y'igisirimba, biragoye. Ni ibintu bibiri bitandukanye, kuko uriko uracura intimba none wocura intimba utamba, umva ni ibintu bibiri bitandukanye. Rero nivyo rero umutwe urakora cyane, uriko uriyumvira ukuntu bigenza arrangement y'izo ndirimbo. Ego nukuri ndanezerewe cyane, ndashimiye Imana yo mwijuru yo yabitanguje hama ikabigeza hano, kandi twizere no kubikurikira no kuyandi mahiganwa. Abatashoye kuba muri kino kibanza nabayemo, ntimutakaze intege, ntimucike intege, ahubwo bikongereze inkomezi, navuga ati kaya kabasha nanje ndagakeneye, ni igiki nokora kugira ngo ushobore nanje kuzokaronka. Ni gushyiramo ishaka n'umwete, kuko kuririmba ni ikintu kinini, si ibintu bihera. Kwagerageza kwama uriko urarondera ubumenyi hirya no hino. Hama ndashimiye uwo Imana yahumekeyemwo Mugisha Diamond, kuko urumva hari igihe ni Diamond cyangwa Diamond byose. Ego Mugisha Diamond, novuga ngo Imana yo mwijuru ibahezagire, isubize aho mwakuye, kuko anye ndazi simfashanye mwanize kurondeza hirya no hino, ni ibintu byavuye kuri wewe. Hari ntihabuze byinshi wari gushaka gukoresha buno buryo, ariko uhitamwo urumva ko ufite umutwaro wo gufasha no gushigikira abaririmbyi bakora izi ndirimbo zo guhimbaza Imana no kuyitazira. Novuga ngo Imana yo mwijuru ibibahezagirire cyane, kandi ibibaharure ko nk'umugisha. Hama nkashimira nabo twari kumwe bose mwihiganwa, nongera ndabatera intege, ni ubutaha muze musubireyo, kandi mwamaze kungura ubundi buhinga n'ubumenyi. Ndizeye neza ko uzovyitwaramo neza nawe azoshobora kumera nkanje uyu munsi. Hama nkashimira n'abantu mwese mwashoboye kuntora biciye ku mbuga ngurukana bumenyi. Imana yo mwijuru ibahezagire cyane. Urakoze cyane APEL. Arashimiye umuyobozi wa Gisha TV hamwe n'uwashoboye gutunganya rino higanwa, ariwe uwo muyobozi nyene, kandi aragaragaje n'umunezero wiwe, yagize n'ico avuga, turabimushimiye. Iri higanwa ryari ryateguwe ko rizokogwa hategurwe igikorane kinini, tugire uguhimbaza no gutazira Imana ndetse no kuririmba, hama bongere bashikirizwe buno bushimwe. Nagira nerekane ko hari abashaka kwibaza ati n'utuntu naka ngo yagira bibereke n'ukuri. Ego mufashe gushimira Imana. Ego ni by'ukuri Gisha TV ntabwo iyaga amasigara cicaro, ngira mwese murabyiboneye. Imana ibahezagire. Ego amen. Urumva twari twateguye yuko tuzogira igikorane kinini, hama twongere tugire uguhimbaza ugutazira, turirimbe nkuko babikoze ico gihe, ngira barungika ama video gusa. Mu gikorane twifuza yuko ca tubikorera ku mugaragaro, hama baronse buno bushimwe, ariko ntivyakunze bivanye na kino kiza ca covid. Ariko kugira ngo rero twihangane, twongere twikingire, ntitwanduza abandi, twaciye dushima kubikora muri buno buryo. Rero yashimye, yongeye yashimira n'umuyobozi wa Gisha TV, nawe turamushimiye, turanamukeje kandi ku nkomezi, ku kungene yavyifashemwo. Ntivyari vyoroshe, bari benshi, ariko turagukeje cyane. Murakoze cyane. Nari nkisigaranye utundi tubazo no kubaza. Urazi yuko Gisha TV iri kwirategura kandi akandi gashimwe izoha ni nk'agafashanyo izoha abanyeshuri bazotangura umwaka mu kwicenda. Bakaba bazobikora kugira ngo bafashe abo banyeshuri kuronka ibikoresho vy'ishuri,
kandi urazi ko Gisha TV nkuko wabibonye isezeranya ikintu iragishitsa. Rero twagira tukubaze, mbega wewe wohanura iki abazokwiyandikisha, ndetse kandi umenye ko hariho n'abazokwandikishwa, kuko Gisha TV izokenera intahe z'abatuzi mu murimo w'Imana, z'abazoshobora kuvuga ukungene tubanye mu kibano, ubucuti dufitaniye n'abandi. Wowe rero n'igiki wobwira abagira bagaruke kwiyandikisha muri iryo higanwa? Ico nobwira abashaka cyangwa abifuza ko harimo gushaka no kuyifuza, kuko niri higanwa inye riheje kurangira, no kuvuga hagiyemwo abumva ko bavyifuza. Rero no bahimiriza mwese ko mwoca kuri donc mwoza murakurikirana Gisha TV, ndazi iriko ku mbuga ngurukana bumenyi Gisha TV, no kuvuga bizokorohera kwama uri kuramenya ibishikiriwe, ku buryo uzomenya ati harageze ko twandika cyangwa tuko dutegura ibi. Nimwaza murakurikirana Gisha TV, nibaza yuko nico coba ciza kandi cyo bafasha kumenya bati wa munsi wageze wa cyakikorwa Gisha TV iri kiratunganya. Hama nkabahimiriza muze muri benshi, kuko murabona by'ukuri ntibayaga amasigara cicaro. Ego Gisha TV ibibutse yuko iryo higanwa ry'abanyeshuri bazotangura umwaka mu kw'icenda bazohiganirwa akabahasha k'amafaranga amadolari 100 y'amafaranga y'amanyamerika, kandi Gisha TV itegura gutora abaririmbyi 10 canke barenga bivanye n'uburyo buzoba bwabonetse kugira ngo bashobore gufasha abo bana. Turabahaye rero kaze muze mwiyadikishe muri benshi. APEL ndacafise ikindi kibazo. Ego mbega ndakubaza akabazo gasa nk'akanyuma. APEL uno munsi washoboye gutsindira ihiganwa rya mbere, yari edition ya mbere ya Gisha New Talent. Hama kandi tukaba twumvise yuko ino higanwa izobandanya no mu yindi myaka. Mbega mu mwaka uza uzogaruka? Murakoze. Bundi ubushimwe bw'amaburyoshe igihe cyose, ariko kugira ngarukemwo bisaba yuko amategeko aba abinyemerera kugaruka mu higanwa, kuko ushobora kuvuga ati wewe rero reka abandi nabo babanze bagerageze chance yabo, kuko ngarutsemo noza niteguye kundi kuntu gushasha nkavuga nti buhoho rero nzobikora birushirije hamwe nabikora. Ariko byose bivana n'ukungene higanwa rizoba ritunganije. Ego murakoze cyane, ngo byose bizovana n'ukungene higanwa rizoba ritunganije. Sawa, tugushimire. Nanje ndabashimiye, murakoze cyane. Ariko kandi genda utubwiye ni igiki wohanura abariko bariyumvira kuzoza kwiyandikisha muri iryo rindi higanwa rizoba mu mwaka uza? Ico no bahanura cyambere nuko boza baraja kuntuzenya cyane cyane, kuko nico kintu cyambere. Yego numva no bahanura nibaje kuntuzenya kuri ku mbuga ngurukana bumenyi, bandike Gisha TV kuri YouTube, irahari. Hama no kuvuga niwa mara kwiyunga nabo, nibaza yuko niho uzozura ronka donc ibizoba bishikiriwe gukogwa bizogushikira utarinze kubazagiza ngo mbega ngo bitunganije gute, kandi biragoye no kugira ngo ushoye kubimenya utiwinze nawe. Mugabo ni nko kubunyeje ku muntu yamaze kuba umunywanyi wanje ankurikirana kuri channel yanje ya YouTube, akantu kose nshize ko ategeza kuca kabona aho nyene. Rero ikintu cya mbere no bahanura nuko bogenda bakiyunga, bakaja kuri Gisha TV bakaba aba abone, ku buryo ama information yose bazotanga bize biborohere kugirane kuyabona. Ego nico kintu mba cyambere no bahanura. Hame kigira kabiri naco kubazo bamaze kuronka kumenya amakuru y'ibyo Gisha TV zoba iri kirategura, muri ico gihe no bahanura kuzoca mukorana ishaka n'umwete uko mutigeze kubikora, kugira ngo muze murabe yuko muzo kwisanga muri ahantu heza.
ego Imana ibahezagire. murakoze cyane. Hari n'ikindi kibazo ca nyuma twifuje ko twokubaza, mbega hari akajambo ufise wobwira abakiri inyuma yawe, abakiri bato, abaririmbyi bari mu murimo w'Imana boba barataye ivyizigiro, afise ingabirano mugabo ntazi ukungene yoyiteza imbere, ntazi aho yobihera, nta kantu wogenda ubatekereye abo nabo? Ikintu ca mbere no batekerera ca mbere no kwizera icyo Imana yashize muri wewe kwanza. Hama ikigira kabiri ntimugatakaze ivyizigiro, kuko ndibuka yuko igihe naheba kuririmba imiziki atari yo guhimbaza no gutazira Imana, hariho benshi bantwenze barambwira bati urahushije inzira, abandi barambwira bati tubwire basi nimba ari ikibazo wowe wagize, nimba ari ubufasha ukeneye tushe kugufasha. Ni ukuvuga narahuye n'ibibazo bitandukanye ko sinabaye nkishobora kuronka opportunity yo kubikora mu buryo bwiyaguye, ariko sinigeze ncika intege. Nari igihe cyose narara bati uyu mwaka nimba warangiye ndirimba uko, mbega uyu mwaka ntanguye nikihe kintu no kungura igikorwa canje cyo kuririmba. Ntabwo turengera ni focusing na jazz na blues, menye amantu zenya navuga ati kugira ubushe gukora izo ndirimbo wisunga iki niki, bigenda gute, ziba zitunganije gute. Hama ikindi naco nkavuga nti reka ngerageje kuja mu ndirimbo ivuga kuri ibi na biriya y'ubutumwa ubu n'ubu, mbega umuntu iyo kwisunga ibihe bintu kugira ngo ashobore kwandika indirimbo imeze neza. Rero sinigeze ncika intege, nama ndi muri ivyo igihe cyose nkavuga ati umunsi umwe Imana izoncira inzira, hama ntangure kubikora nk'uko nategerezwa kubikora. Rero no babwira ntimucike intege, komeza kugira ukwizera, ntimusamazwe, kuko narahatswe gatonye, narahura n'abantu bakambwira bati turaguha umuduga, turaguha inzu, ariko ingo dukorane iyo tarayo turayikeneye, ariko ibintu bya Yesu acana nabyo, bakambwira uko mugana nanje nkavuga, kandi bivanye n'imibereho yanje nkayiraba nkavuga nti iyo modoka ndayikeneye, ndakeneye kugira inzu yiwanje nkabaho ntapanze, ariko ayo maji yose naratesheje agaciro. Ndavuga nti ubuntu bw'Imana bwonyene burampagije. Isaha Imana niyagera niyabona ko bikwiriye, kuko twebwe nk'abana b'abantu turashaka ibi na biriya, ariko ubugombe bwacu butandukanye n'ubw'Imana. Rero no kuvuga naragwanye ndavuga nti wa Mana we nzokumirako, nimba naravuze nti naremeye guhinduka akanwa kawe, nzokomerezaho kugeza ndangije urugendo rwanje rwa hano mu isi, kandi nkakomeza gusenga Imana kugira ngo ibinshoboze kubyitwaramwe neza, nyambike inkomezi, kuko ntibyoroshe. Ngira ko rero mpanura abaririmbyi bakora indirimbo zo guhimbaza Imana, kuko niho hantu hambere hari ingabire zidasanzwe. Nubwo ushaka ukaja mu bantu bakora umuziki secular music, tushake tuvugana ukuri, bonyine baravyemeza neza ko abantu bari mu ma eglise, bevuriwe mu ma eglise, mu bintu mu makorali, hari ukuntu baba bazi kuririmba, hari ibintu byabo nyene bisangije, kanatsinda no mu ma studio yabo indirimbo zabo nyinshi usanga ziriko zicurarangwa n'abamizisiye bevuriwe mu ma eglise. Rero nababwira ati ntibacike intege, basamazwe n'ibi na biriya. Umuntu aze kugura ingabire yawe, aze gufata ingabire yawe ayigure, uje kuyikoresha icyo igitandukanye n'Imana yaguhamagariye, cyangwa igitandukanye n'Imana yatumye ishira iyo ngabire muri wewe, kugira ngo ushobore kwamamaza ubukuru bw'Imana, ushobore kuvuga ubukuru bw'Imana, ushobore no kuzana benshi ku Mana biciye muri izo ndirimbo. Rero no bahanura ko
bobandanye uwo wese abona ko atanzira nivyo urashaka kuba bikora ubona imbere n'inyuma ukabona ntanzira ntubona ukuntu bizogenda ariko sindiko ndababwira ibintu numvise ku bandi ndiko ndababwira ubuzima ndiko ndabamwo ndikuvuga uko nyene kwihangana uko gukomereza hajya nyene muri hahandi nyene nagera nkabona kumenga ibintu biragoye niho hantu nyene Imana iza ikatangura kwiyerekana buri muntu wese arafise igihe ciwe ntukifuze kumera nka naka ko ntumushaka kumera nka naka ko Imana yakuremye nkawe wenyene ikwishimiye no kuvuga ivyo yaguteguriye to urabishikako ego ngo hari ahantu umuntu agera akumva umenga biragoye akumva ntiyobandanya akabona ntagira yaja niyava ariko nanje nagira ndabibutse yuko Imana yonyene twizeye niwe vyizigiro vya kazoza amen nta kindi kintu duse two kwizigira atari Imana rero tubandanye tugira ivyizigiro mu mwami Yesu twamenye ibindi Imana izogenda iturabira nyene ibigira neza bukebuke turagushimiye rero kubona witavye buno butomire ego nanje ndabashimiye cyane murakoze cyane ego murakoze kandi twongera dusubira kubakeza kandi murakoze cyane ego hama tungira dusubiye kubatuma ko ngira muzosubira mugaruke nukuri ndoza nk'akaravyo umuravyo ngira nico kintu kinyaruka ndoza ndiruka nk'umuravyo ego murakoze cyane murakoze namwe turashimiye namwe bakunzi ba Gisha TV kubona mwafasha akanya kanyu mukadutega amatwi mukashobora no kuraba ibikorwa vyacu kuri babanyeshuri bazotangura ishuri mu kwicenda canke ku bandi bose bashaka kumenya ivyerekeye ayo mahiganwa n'ivyerekeye Gisha TV murashobora kuja ku mbuga ngurukana bumenyi kuri YouTube mugashobora kuja kuri rujya rubuga mugashobora kuba abanywanyi kugira ngo mushobore kuza murabona ibimenyeshejwe canke ibiriko birakoreka kugira ngo nawe uzomenye ico ukora murakoze cyane